Burundi biragoye kuvuga yuko buzokwitabira aya mahiganwa kubera yuko mu bisanzwe imbere yuko igihugu kigenda guparticipa habanza kuba ico twita ama knockout canke ama qualification nkuko kose kwizi zindi World Cup zora ziba. Alors Burundi rero biracagoranye gatonya kubera yuko mu bisanzwe nta organe de régulation twovuga irahaba yashaka kuba ari nka Fédération nationale itwara urwego rwa e-sport nga mu Burundi. What's up guys, mumeze neza? Jewe ndi sawa cyane, nitwa Luc Bienfait Chakweri. Uyu munsi tuje kuyaga bidasanzwe aho tugomba tuyage ku makuru bagize imisi avugwa kwihiganwa mpuzamakungu izokwitabirwa n'ibihugu bitandukanye bya e-sport, aho biherutse gutangaza ko rizotunganywa ku nshuro ya mbere itariki 1 Munyonyo 2026. Kugira tubice bisha nabisha nahamagaye mugenzanje asanzwe amenyereye cyane ivy'amahiganwa ya gaming. Ndamwakire cyane ni Musore Prince. Karibu cyane Musore. Ego urakoze cyane Loïc. Karibu sana wisante. Nakoze cyane. Abatari bakwibuka bashaka kwidondo. Ego amazina nitwa Musore Prince Norive, nkabasanzwe ntwara entreprise yitwa Nuyu Agency. Mu bisanzwe nishyirahamwe rikora mu bintu vyerekeye kwamamaza mu domaine ya technology. Hanyuma muri technology rero hariho muri byinshi bihari aba ama application ama site web, hariho ni domaine tumaze imisi kwifokaliza ko cyane ariyo nkuko Loïc yarabivuze e-sport, ariyo mahiganwa akinigwa cyane pa internet, uri kuri manete cyangwa uri kuri telefone, biravana na logiciel uri kurakoresha, ariko umuntu wese arashaka kuba umugamer. Mbega amahiganwa yarasanzwe atunganywa ku isi yose, mu Burundi ho niwe wa mbere watanguye kuvyorganiza. Mbega ku isi bye bisanzwe bitunganywa, mbega ari akanoti? Asha nukuri Loïc, ku isi aho tugeze ubunye 2025 twavuga yuko tugeze ahantu hambere iyi monde ya e-sport itari bwigire igera kuva. Ashatse kuvuga yuko ama competition amazimisi aba yaba yaheruka canke wanashaka nayatanguye kera, kuko ama competition ya mbere yatanguye kuba yabaye deja mu ma année 1900 ama jeux vidéo agitangura, yari ama jeux vraiment novuga ati yari akiri très basique, ariko igihe ca mbere bavyanonsa abantu benshi cyane baravyitabiriye. Ubu rero tugeze muri 2025 aho ku ma continent yose abaho kuri nosi ubunye haba hari aya ma competition. No muri Afrika wanashaka ziruzuye zamazi hari, no muri region aha muri East Africa naho nyene zamazi hari cyane gose, aho ikibabaje nuko peut-être Burundi ngira ngo tutakunda kuba tubimenya gose yuko zabaye nka natwe badutumire, ariko ziramazi ba cyane gose. Ku mbuga za e-sport World Cup baheruka kumenyesha yuko hagiye gutunganywa ku nshuro ya mbere e-sport nation Cup. Ego. Nukuvuga ni ihiganwa izokwitabirwa n'ibihugu bitandukanye ku isi, bizobera i Riyadh muri Arabie Saoudite. Ego cyane. Mbega Burundi bwa buzokwitabira iryo higanwa meze gute? Alors urakoze cyane kuri mention ya e-sport Nations Cup. Nivyo ubwa mbere haba e-sports World Cup. Umuntu ariko araraba muri football hari bajati peut-être World Cup yari ibihugu, ariko bwa mbere yari ama equipe yeze bavuye mu bihugu bitandukanye. Ashaka gusanga igihugu kimwe gifite ama equipe menshi, ariko nkuko bivuze rero Nations Cup yo yazoba ari niyo fete azoba ari coupe du monde ya vrai, aho ari ibihugu rero bizoza guhura bigwanire ibikombe bizoba bihari. Hazoba hariho ama jeux menshi, novuga ko aracasigaye zine muzoba zo kwanonsa, ariko muri no mwanya turagera kuzirenga 12. Hacasigaye ikizindi jeux zine bazovuga ku Burundi. Rero nkuko babikora bivuga Burundi biragoye kuvuga yuko buzokwitabira aya mahiganwa kubera yuko mu bisanzwe imbere yuko igihugu kigenda guparticipa habanza kuba ico twita ama knockout canke ama qualification nkuko kose kwizi zindi World Cup zora ziba. Bisigura ko muri region imwe mu bisanzwe kuko iri higanwa zo rya mbere ribaye ntibaravuga neza kungene ama qualification zogenda, ariko chaque continent izofise ama qualification. Ça veut dire que muri Afrika kwayo no muri Afrika nyene habaye ama sous qualification yayo, bavuga ati nka East Africa, West Africa, donc mu nshi tandukanye, Asie uko nyene, Europe uko nyene. Alors Burundi rero biracagoranye gatonya kubera yuko mu bisanzwe nta organe de régulation twovuga irahaba, novuga ati yashaka kuba ari nka Fédération nationale canke naho novuga nka association nationale itwara urwego rwa e-sport nga mu Burundi. Nijo novuga ati biracagoranye gatonya yuko kwashyira 100% ku Burundi buzogenda muri iryo higanwa mpuzamakungu. None ho habuze iki kugira bi organibe? Nukuri vraiment ikibuze n'ubye n'ikindi, navuga ko ari juste ni guhura ofete wabivuze cyane, ariko tuvuga yuko
bamwe mu bantu ba mbere bakorera muri iyi domaine ya e-sport nga mu Burundi twavuga ko abambere quand même tuba tuzi hariho PLC Lab isanzwe twagwa na Jolene Gitonzi hariho bien sûr natwe bien sûr muri New Agency ariko twavuga yuko ikibuzi cyane ni ukwicara hamwe tugashiraho ibizoranga canke amategeko n'andi mabwirizwa zoranga federation kuko urumva turacakeneye usi n'abandi bantu tuvuga ati bandi babitahura bakavuga bati turashaka kwifatanya namwe kugira ngo dushobore gushiraho ubwo rwego kuko ni ibintu byatangiye kera cyane ndibuka muri 2022 ya PLC iri organize ama competition yo nuko yabera en ligne ariko urumva byaragwanye cyane kuko urumva hagumye hahinduka ibintu bimwe ariko on espère yuko avec cette année uyu mwaka quand même 2025 izohera ubwo bamaze gushigwaho hanyuma tukerekana ibikorwa bimaze gukorwa muri e-sport nga mu Burundi kuko urumva birasabwa rimwe akavuga ati okay muri federation n'ibyo ibikorwa bimaze gukora turashaka kuvuga donc byo muri 2022 2023 2024 2025 même nkuko nabivuze avec Natal Convention byose tubishize hamwe rero birashobora gutanga un dossier hanyuma n'inzego z'igihugu zibyinjiyemo turashobora donc kuronka akaryo no twiga gushobora guparticipa mu qualification ko abajene babishoboye vraiment n'ukuri ashaka n'ukuri barahari ngaha mu Burundi vraiment ukivuga ico nyene nk'urize gutegura Natal Convention ego wabonye Burundi bwo bwibitse ko amatala cyane nyimba atari banga barundi babonye bari fo mu yihe mikino alors en tout cas twebwe numva twaragize ama test twaratanguye naje ya mbere navuga ati umuntu wese ashobora gukina nayo yari Ludo ico gihe twari kumwe na PLC Lab turavuga ati katurabe muri Ludo turahingene bigenda 2022 turagerageza akana competition gato cyane gose nta kamaze umunsi umwe amasaha makenye gose turabona abantu bararyoherwa turagira 2022 muri juillet du 22 au 30 cyatugira akantu kameze nka ligue twagateka turabona hingene bigenda ico gihe ya mbere yapase mu 12 ubwa kabiri hacaza 30 personnes imagine competition twagwa n'umukobwa yari yitwa nimba nihenze Delicia niwe yatwaye competition abahungu rero barasara bavuga ati ibintu ntibishoboka turagira iyindi iyo yari ifise amaprime manini cyane nayo nyine mugari sous format de ligue hari muri 2023 icitwara umukobwa kandi yitwa Kaneza rero turavuga ati bwabo n'ibyo bintu biri abantu barabikunda tukaza turabe rero tudiversifie amajene aho turabingene bigenda zani za football turazana izindi zo kurasana donc bita ama first person shooter juste kugira turabe habe niyo yindi y'imiduga turabagina ingene bigenda gusa aho hose bakinira en ligne ntibahura mwese aho yibereye muhira agatsinda agatwara ivyo 50 100 uko amaprix agera hanyuma turahoma kamatana amwana muri izo jeux ariko rero turavuga tuzi aba bantu bose turabona ko babishoboye ariko amajeu ko turakina yari amajeu ari très compétitif au niveau international kiretse amwamwe ico gihe iyo twavuga twakinye iri compétitif yari e-football nayo yari yatwaye umuhungu mengo je pense que ari Jimmy imba ntihenze en tout cas vraiment twabonye ko byari sawa no kuri ariko tugiye kugerageza kuzindi rero zikinisha ama console naho turabe cyangwa zo kuri ordinateur turabona quand même amatana muri jeux za football hariho iyo twagize avec justement tuko muri dinamic card tuko turapara takon tugenda mu Kamenge turatumira abajene bose muri no bati ingo turabe ingene mu bishoboye twarabonye amatara arenze cyane gose wayitsindisha gihe yari mu general twa Justin nawe akaba yarasanzwe bimenyereye arakunda même no kwiyantrena gose au niveau compétitif international n'abantu nyine en ligne hanyuma rero tumuzanye gukina n'abandi ewana rire demarche cyane akaba n'abandi babijene bato gose vraiment nabo nyine bari bakaze cyane muri iyo jeu ya football hanyuma ni twabonye ari Grand Tourisme nayo ni jeu de course de voiture twarabonye amatara ari très remarquable ngaha mu Burundi vraiment tukizere yuko hamwe bogerageza peut-être même no gukina au niveau international peut-être bonatsindira n'amaprix menshi kurusha indi twagerageje tuko turaraba yitwa Call of Duty Mobile nayo ni jeu nabwo ni imwe nakubwiye ya first person shooter donc ni majeu kurasana kugira ngo eliminane wa mbere donc twarabonye bose nayo nyene hari amatama menshi vraiment ngaha mu Burundi twarabonye nk'uwitwa umwe antuka mu baparticipa ku ziyatu yitwa Walter ndakuza kumuvuga cyane kuko n'umuntu vraiment ashimye ko murakinana ntumenye gutsinda urumva n'umuntu akaze gose tout ça pour dire yuko amatara arahari ariko babuze juste umva gute espace d'entraînement nziza zifise connexion nziza ko tunakunda kuvuga ati ikintu kimeze n'infrastructure cyane mbwa amatara arahari donc espace niyo communauté nizo cyane ngawe donc Burundi budashoboye kwitabira mondial ya e-sport urabona ko azobaruhomba ni ukuri vraiment haruruho kubera iki
ama competition amahari ngaha ama federation arahari ngaha mu Burundi kandi abajene bagenda kuzitabira rimwe rimwe tukanatsinda hembere wanashaka uherukane yipo ubona ko batwaye zone 5 aho ni muri basket ariko duhaye chance n'ababande bakunda ya majeu virtuel turizera neza yuko quand même boronka experience nini cyane naho basi batutuma bakina ariko basi akagenda kuraba nico vraiment turakunda kugisaba ati bagende kuraba babone l'experience babone au fait aha abandi bageze donc bumva bohomba experience bohomba nayo madevise ga madevise nange ntage turayavuga ngo twiko turavuga cha e-sport world cup yaba ubona ko equipe ya mbere yatsindiye miliyoni $7 urumva aho nayo urumva c'était très grand l'équipe Falcon yego cyane gose agiye abantu barakaze cyane ku mugabane wa e-sport donc urumva ko ni ibintu byinshi n'ubwo bumenyi no gutembera byonyine guhura n'abantu n'abandi ba jeunes bakunda ibintu nkabo donc novuga ko kuri jewe vraiment mbona ko ari urumburo nini cyane nk'umukunzi w'ama games yego cyane ubona ho kugukingo iki gisata gitsimbatari ubwa mbere mu bantu mais aussi na leta ibe intéressé yishira n'imitaye kugishira muri FFB igashira muri FEBABU kubwabona ho kugwiki en tout cas vraiment aho tugeze twaragerageje en tout cas pour organiser ibyo dushoboye en termes de compétition turabona do 1 les talents zirahari do 2 tubuze infrastructure nko ndavuga kindi twari kibuze ubwa mbere yari ama communauté aho abajene bahura naho bari en ligne bagahura bakaganira bakavugana ivyerekeye ivyo domaine zabo ariko bibiri muri ivyo birahari talent communauté infrastructure rero infrastructure cyane cyane dukunda kuvuga uti nako ndavuga ikintu cha connexion ariko ozingere rimwe arakenerwa ama console de dernière génération cyane ama ordinateur de dernière génération zifasha justement kugira ngo abashene bientraîner au fait au niveau international kuko jewe ndi ngaha kuri telefone yanje mpora nkinana n'abakenya tukaganira two turakina tukagira ama strategie two turakina tugatse okay wowe cyariya nawe cyariya ngende yo centre duhurirane urumva ni ibintu usanga bizana abantu kandi hari nk'umuntu azagomba kuba cyite ngo from which country are you from ati je I'm from Burundi where is Burundi ugasaba ko ari mu Kazakhstan yeri hariya muri Asia akako where is Burundi ati Burundi is East Africa come visit us the heart of Africa ngo n'abastari baraba mu nyine muri izo nkino cyane gose ariko asama selfie ngo wari yatwaye sinibuka ijo yari yatsindiye mugabo yari umunyamerika ariko arifotoza n'abafans biwe voilà ahora kuri izo nyine virtuelle exactement urumva ko en fait ni champ nini ya cyane ni champ nini ya gose numva twigere icoro kimwe byo dusaba rero ni na infrastructure bien sûr bonne connexion kandi vraiment Lumitel et Connect aho muri hose vraiment ntimutinye ko investir in this kuko urumva c'est aussi occasion kwerekana en fait ngo izi 5G batubwira est-ce que ça marche vraiment est-ce que ndashobora gukina en ligne ndi ngaha mu Burundi nkaraba n'abandi nkakina n'abandi bigakunda kuri ya connexion 5G Lumitel tubwire ibyo byose urumva ce sont des choses à tester tukabira bako bikora du rero tuvuga tuti okay abavyifuza bose vraiment no kuri twe turabahaye kazi ariko ntituzoreka hose no gushikira leta wanashaka gitonze ivyo done byo nakunda kubwira twara PhD lab ubuheruka igitega igihe leta yari yatumiye abantu bakora muri domaine za technology n'ibicubahiro umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye yaramwumvise donc gitonze yarashoboye kuvuga akavuga ivyerekeye ama opportunité yose ahari aramubwira son excellence aravuga ati wawe bwa mundi ni ikintu kinini ati ndafise n'umuhungu abikunda cyane ati byongerera ndamubonye agiye gukompeta kazana na madevise donc murumva yuko hazambere zarakozwe et d'ailleurs je pense que juste gushika ubu nta feedback yavunye iboneka nyuma hamwe igiteka oya behind the scenes vraiment babwitonze vraiment bariko barakora cyane gose barashoye kuvugana n'abantu muri présidence biko byaravanshije cyane gose ahubwo cyari gisigaye cyari gushira haya ama structure rero yandirira aregura idomene ikizere ko mondial dushobora kuyitabira muri sport rero cyo wakiriho nukuri vraiment aho bigeze kirahari ariko rero hasigaye action ndagushimire rwose musore yari sije igize iminsi iri kiravugwa aho hagomba hatunganywe ihiganwa mpuzamakungu muri e-sport aho kuri no ncuro ari ibihugu izo gitabira ribaye ku ncuro ya mbere ni mu gihe hari haheze ama edition 3 y'abatunganywa n'ishira hamwe e-sport world cup ibyo nabyo kajya bitangwe mu 2023 aho uyu mwaka wa 2025 nyene byatwawe na equipe Falcon Riyadh muri Arabie Saoudite nakabahasha kimiliyoni 7 z'amadolari y'abanyamerika hari hitavye abakinyi barenga 2000 no kuvuga bari mu club atandukanye bakina kuva itariki 7 ukwezi kw'indwi bashikana itariki 20 ukwezi k'8 ndetse bakina inkino 45 nkuko umusore yabitubwiye
muri iyi Nation Cup igomba itegurwe muri sport hamaze gutangazwa inkino zine gusa. Restez connecté tuzobandana twayagira ingene avancement kiragenda. Jewe yari Chapweli Luc Bienfait nshimira umutumire wanje Musore Prince nibaze ko no hanyuma ndakwikoze ko tuyage uzontiza akanya kawe cyane gose. Naha ikiganiro cyacu gisozerewe mu bandanye mudukurikira ku mbuga zacu ni Iris News turabakunda cyane.